mwarumvise ndiko navuga nti hari n'abantu batabakwiye kuja no mu gasho n'ahaba yacu mu ibuvuga uti none dufate nk'aba baba banyonoye itunga ry'igihugu so umwicaye ntabagira yiki kumufata utigarukana ivyo abandi wivye ukaramuca amande ivyo bintu vyari bigoye mugabo ariho nigeze gufata nawe yanyonoye nzabona agiye kundega kundi murongozi nkanje aza kundega n'ivyo yagize ngira mfume ndamuha inkoni basingira niho yokumva atagura kumusabira ngo urumva gose je ndashobora kumugirira akababagwe urumva yararavye ati ko umuntu none abanyonoye nk'ibintu birengeje miliyaridi zibiri mwumva biba bimeze gute aunge imiliyaridi zibiri ni miliyoni amajana ane garukana ubunyena garukana kubera iki igituma aja kurira burya ntaba yariye wenyene hari habo bagabuye ni wafashwe mugabo hari habo bagabuye bamubwira ngo ntuvuge nawe akubwira zana nico gituma haca abana baza baravuga ngo bakuvugire imvugo mbabarira amatwi hariho umuntu bimeze ukuraba ukuntu wobigira yase kuvuga ati burya ndimo nije wafashe abayase kubivuga mugabo abantu tubandanije gutyo umuntu ntamenye ikizira akumva yuko akoze kakubitwa ku ntoki buke inderi zoza ivyo biturire bihereye ivyo byo kunyonora bihere mugabo urekeranye ntuhane niko bakomera